Mu gihe mu Burundi aborozi b'inkwavu bariko baragwira ariko bakazororana ubumenyi buke ari navyo bituma umusaruro uboneka udashimishije, izo nyigisho zahavuye zitegurwa n'umugambi Paeej ifatikanije n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo uburimyi n'ubworozi. Vyabaye ivyikimazi ko batuma ko umuhinga nonosoye ivy'ubworozi bw'inkwavu kugira ngo aze guhugura urwaruka ruronka ubumenyi mu bijanye n'ubuhinga bwo kworora inkwavu, gutyo haboneka umusaruro ushemeye Uburundi buje mu gitigiri c'ibindi bihugu bifise umusaruro bishora mu makungu. Manirakiza Desire arongoye umugambi w'igihugu Paeej aravuga urwaruka rwatowe ngo ruronswe izo nyigisho n'impamvu baruhisemwo. Harimwo urwaruka rwatanze amadosiye yago kugira ngo rushobore kuronswa izi nyigisho. Abo nabo n'abajene 14 bari ngaha kubera ko bacaguwe hakwirikijwe ibyo twari twashize mihamagara byo kwiyandikisha. Ibi navyo bikaba bijanye na niveau y'amashuri bari bafise. Muri abo twahamagaye akaba atanumwe arimwo afise niveau académique iri munsi ya licence, donc ya baccalauréat mu sciences vétérinaires. Uwo umugwi wa mbere. Umugwi wa kabiri n'umugwi w'aborozi bo muri Paeej. Abo nabo ni twatoye batanu kubera ko tutoshobora kubashira hamwe bose mu bikunde. Abo batanu biyongera kuri babandi 14. Aba batanu rero bazoba bafise ico umuntu yo kwita un centre naisseur. Donc uvuga ahantu tuzoba tugwiriza inkwavu kugira ngo zishobore kwiragizwa mu Burundi bwose. Hagacaja ko abandi bakozi ba Paeej babiri bategerezwa kuba bari ngaha kugira ngo nabo nyene biyige ingene inkwavu zorogwa. Ubwo rwaruka rero rukora kurikirana izo nyigisho rusabwa kuzifata nka nkama kuko ari go ruzofata ya mbere mu kuja kwigisha abandi mu bice byose bigize igihugu c'u Burundi. Bamwe mu bariko bakurikirana izo nyigisho biteza impinduka igaragara mu bworozi bwabo maze igihugu kiharonkere akunguko. Inyuma y'inyigisho turiteze ko uko twahora tworora inkwavu bwe guhinduka, ibyo twahora dukora nk'amakosa umuhinga yaje kutwigisha, nizera ko tuzobikosora hama umwimbu kagenda neza. Ikindi tuteze muri no formation nuko izi nyigisho tuzozihereza tuzozigisha abandi kugira nabo bamenye ubworozi bw'inkwavu ko n'ubukogwa. Turiteze ko kandi umwimbu uzokwiyongera mu gihugu cacu, dushike no kuri ryahangiro rya n'icubahiro mu kuri gihugu cacu ashaka ko inkwavu zizoshorwa mu mahanga. Twovuga ko ari nk'intambwe ya mbere kuba urukwavu bariko barabona yuko ari icitegererezo ku gihugu canke ku Burundi. Kubera twagumye tuvyigisha ubwa mbere ntitwashigikirwa muguba aho bigize turabona yuko mengo biriko biraza. Twaje kungura ubumenyi kubwo twari dusanzwe dufise, tuzobandanya tubuha abandi kugira twari dusanzwe tubutanga. Mwomenya ko izo nyigisho zibaye ku ncuro ya mbere mu Burundi zikaba zizomara imisi 5.